igihugu cika kuri intwaro shasha ya President Donald Trump ko afise umugambi wo kwirukana muri ico gihugu abanyamahanga badakwijije ivyangombwa. Ati twarabonye ku rubuga ngurukana bumenyi n'abarundi liste y'abarundi bari muri abo bashaka kwirukanwa mu misi ya vuba. Iyo liste nanje nayibonye ku mbuga ngurukana bumenyi abo ku vy'ukuri jewe muri kino gitondo nabonanye n'umuserukizi w'ico gihugu cya Leta Zunze za Amerika aranshikiriza ubutumwa yuko leta yiwe isaba Burundi kuzokora neza gukorana nayo kugira ngo yemere yuko abarundi baba muri Leta Zunze za Amerika badafise ivyangombwa botahukanwa, kuko ni politiki ya Donald Trump mukuru w'igihugu gishaca cha Leta Zunze za Amerika. Ntibariko barabikora Burundi gusa, ni mu bihugu vyose mwarabibonye nivyo bariko barakora. Murumva rero yuko natwe toheza ngo tudadaze ngo ntitwemere ko abarundi baza kandi babaje mu gihugu cyabo. Abarundi rero tuzemera ko baza, mugabo twamusabye yuko boza agateka kabo kubahirijwe, ntibakubagugwe, baze kuneza yabo, hanyuma natwe leta dushe kubakira. Mugabe igitigiri ntaco yambwiye, sino kibashikiriza ubu kijya mubona ku mbuga ngurukana bumenyi kumbure ni kinini cyane gitonya. Nzobashikiriza rero igitigiri mu nyuma. Wanabajije n'ibijanye n'imfashanyo ya Leta Zunze za Amerika, yuko yavuze ko igiye kuzirahagarika imfashanyo mu bihugu bimwe ku ntwari ya Donald Trump. Cyo nomenya nuko abarundi turagira amataxe muri Leta Zunze za Amerika, bahagaritse cyangwa bakagabanya kuduha amahera. Biba nk'inkebuzo kugira ngo dukore twese dufise inguvu, tugwize umwimbu, dushobore kwimenya tutazeyinze. Turashima abadusahiriza ni vyiza, mugayo ku burenganzira bwabo ati tugiye kugabanya, ntiduheza natwe tuvuge tuti ntimugabanye. Ni uburenganzira bwabo, novuga yuko baba dukebuye natwe kugira tugwize umwimbu.